nico gituma abantu b'Imana tudakwiye kubaho ubuzima iminsi yose twama turiko turidoga. Hari abantu benshi bafise ubuzima bubi bubishe kuko iminsi yose mu gatondo ugenda gukora akazi kawe widoga. Widogera umusuperviseur wawe, widogera umurongozi wawe, widogera ugukoresha, widoga kandi iminsi yose ubonye uwo muntu utangura umunsi nabi. Kandi ukabaho waramaze kuja muri désobéissance, umutuka, umuvuga, umwandagaza. Iyo muri pause ku kazi mutanguye kumuvuga umwe wese avuga uko yamubonye uyu munsi, nawe ukavuga ubuhongo yaje yambaye rouge turahwera, ubuhoho yaje yambaye vert aradusya. Uravyumva? Ugasanga uri muri ivyo bintu, ariko kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umwonore, umwubahe. Rimwe na rimwe biragoye kubaha umuntu atiyubahiriza canke biragoye kubaha umuntu adakwiriye kubahwa bivaye n'inyifato yiwe. Ariko ico Paul ariko aradusaba si honneur duha abantu kuko babimerita, ariko ni honneur duha abantu kubera position Imana ibashiramo. Rero nituriko turavuga ivyabereye canke ivyamerita, ariko turiko tuvuga ivy'Imana, ico Imana yamugize, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo elevation, gushigwa hejuru kose kuva kuhora. Ashobora kuba atameze neza, ariko kandi ashobora kuba ari n'igikoresho Imana iriko irakoresha mu kugutegura kuba umukozi mwiza canke kuba umurongozi mwiza. Nta gihamana kuri twega bizera ko twemera yuko inzira yose ubuzima bwacu bucishwamo Imana iba yayitrashije kandi Imana iba yavyemeye. Nico gituma ushobora gusanga kuri uwo musuperviseur ubona ko atameze neza, hashobora kuba hariho vyinshi ushobora kurakura ku buzima bwiwe, ariko arakwandukiza, ariko arakwigisha, ariko aragufyonda, ariko arabriza ubuzima bwawe, ariko arakwigisha guserva, ariko arakwigisha. Hari ivyo womukurako igakura bivyiza wokura ku buzima bwiwe, kugira ngo ntubeho mu buzima bwo kwicurikira, kuko ijambo ry'Imana rigusaba ngo mu kumwubaha ahari nawe uri kurakora ibihesha icubahiro Imana. Rero murumva yuko kubaha Imana sukuza ngaha tugafukama tukakora amosozi ukajya amazi gakujya umuntu arubaha Imana maze ko yivumbagaje no mukavumbi. Ivyo byose ni ibintu ni culture religieuse, ni mico y'idini, n'ivyo dukura tubona, ariko kandi kujyama hasi nta na rimwe bitwemeza yuko uri humble. Ariko kandi inyifato yawe ku kazi muri tashe yawe ya misi yose irashobora kunyereka kuri ufise témoignage ufise muri environnement nizo tubwira kuri humble, kuri umuntu aciye bugufi.